mugira mwumvize ikigozi ya 16. Mike, sije mbonye harageze kuva cagihe wasezeranye kunyereka izindi mvo zituma tudendebukirwa kenshi mu masengesho yacu. Ndibaza ko ndazimenye noronka uburyo bwo kuzirinda koko. Ndabigusavye kuko abantu bose tuvuganye nta kindi bambwiye atari Satani gusa. Kandi mbona nkaho duha Satani inkomezi nyinshi bigaca bituma tumutinya tugatakaza ukwizigira Imana. Sinokubwira ingene niyumva. Ndanezerejwe n'ivyo yeje kumbwira Corinne. Kuko mbajije ikibazo utangiye inyishu wewe nyene. Inyishu iyihe? Gutakaza ukwizigira Imana. Ugomba kuvuga yuko igihe twizigiye Imana Satani aca atakaza inkomezi ziwe ako kanya nyene. Banza umbwire ko Satani afise izo nkomezi koko. None ni kuko Imana yazimuhaye. Singomba kuvuga idonido yavyo kuko dushobora guhusha intumbero yacu. Ariko muri make ububasha bwari bwarahawe Adamu kandi Satani yari abizi neza cane. Nico gituma Adamu amaze gucumura Satani yaciye yigarurira izo nkomezi ziwe. Ugomba kuvuga rero ko yivye ububasha bwari bwaragenewe Adamu, ububasha bwo kuganza ibiri mu isi vyose. Ego cane. Tugaruke ku kwizigira Imana. Nikihe ciza kiri mu gushira ivyizigiro vyacu ku Mana? Mbega hari ico bisa bisana n'ubuzima bwo gusenga? Mbere yuko nishura ikibazo cawe, ngomba kuwugurura Bibiliya yawe usome muri Yeremiya igice ca 17 murongo w'7 gushika ku 8. Havuga ngo arahiriwe umuntu yizigira Uhoraho. Uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe. Kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi, gishorera imizi yaco iruhande y'uruzi, kitumva izuba iyo ryatse, ariko kikamana itoto, ntikizorinda kwiganyira mu mwaka w'uruzuba, kandi ntikizoharuka kwama. Inyishu tugisanga muri uwo murongo. Amazi asobanura ijambo ry'Imana, imizi isobanura amasengesho. Kuba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi bisobanura kuguma mu majambo y'Imana, imizi ikaba isobanura amasengesho. Bica bisobanura ko amasengesho ategerezwa gushorera mu ruzi arigo jambo ry'Imana. Sinatahura neza cane. Ego bandanya waruhageze. Amasengesho ageranywa n'imizi, iyo nayo itegerezwa gushorera mu ruzi arigo jambo ry'Imana. Bisobanura ko amasengesho ategerezwa kwisunga ijambo ry'Imana. Mu yandi majambo, amasengesho ategerezwa kugirwa mu mpwemu ntagirwe mu mubiri. Nivyo bisigura yuko ategerezwa kwisunga ubugombe bw'Imana. Kandi ndibaza ko tumaze kuvugana kuri ivyo, sivyo none? Ego cane Mike. Ndacibuka neza cane itandukaniro riri hagati y'isengesho ryo mu mubiri n'isengesho ryo mu mpwemu. Ariko ndacafise amatsiko kuri uwo murongo muri Yeremiya 17 kuva ku murongo w'8 gushaka ku murongo w'9. Kuko havugwa ko ico giti kitumva izuba iyo ryatse, ariko kikamana itoto, ntikizorinda kwiganyira mu mwaka w'uruzuba, kandi ntikizoharuruka kwama. Biratangaje vy'ukuri. Igihe c'uruzuba n'ukwamana itoto bisobanura iki? Biroroshe cane. Igihe c'uruzuba gisobanura ubwoko bwose bw'ibigeragezo umuntu ashobora gucamo. Nayo icamwa gisobanura igikorwa cose umuntu akora kubw'icubahiro c'umwami. N'amasengesho arimwo, kandi umukristo Uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe, ntiyumva izuba iyo ryatse, kandi ntazokwiganyira mu mwaka w'uruzuba. Igiti camana itoto bisobanura umukristo yashize ivyizigiro vyiwe mu Mana. Mu kuguma mu masengesho nibwo buryo igiti kironkeramwo ubugingo. None vyogenda gute igihe uruzuba rushitse ku mizi? Ica inigigwa ntisubire guhema, na rya toto rigahinduka umuhondo. Kandi mu misi mike ca giti kiruhira kuma no kuzimangana. Ni nawe nakumvise neza. Igiti gitewe iruhande y'amazi, imizi yaco iba irinzwe neza, kandi ntinamenya ihindagurika ry'ibihe. Yibandanyiriza gukora ukuri kwami. Bifitanye isano n'ivyo twariko turavugana mu gihe giheze, vyerekeye ingene umutima utegerezwa kurindwa kuruta ibindi vyose. Ubu rero ndabona ko wabitahuye vyose. Ikirengeye vyose nuko woshira ivyizigiro vyawe kuhoraho, kandi ibihe ducamwo
ntibikwiriye gutosekaza ubugingo bwo gusenga, kuko tuvoma ubwoko bwose bw'imigisha iva ku Mana mu buryo bwo gusenga. Urakoze cyane Mike, kandi Imana iguhezagire. Mbega ejo ndashobora kuzokubona? Ndafise ikindi kibazo. Nta ngorane. Isango muri Gigoze ya 17. Urakoze cyane.